Ndabahaye mwiriwe. Nashaka tube turaganira ku vyerekeye ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije abacamanza aho bari kubagirana inama mu Nyakabiga, aho yavuze yuko agira arire kw'izina ry'abarundi miliyoni 12 badashobora kuronka akaryo ko kuririra imbere y'abacamanza kubera akarenganyo n'ibiturire biri muri urwo rwego rw'ubucamanza. Yanavuze kandi yuko urwo rwego rw'abacamanza rukora nabi ku buryo bw'uko ata munyamahanga na cane cane b'abagwizatunga acubahuka kuhazana imitahe. Hanyuma rero nashaka mvuge yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi igitandukanye n'ivyo benshi bahora bavuga, yaje kwemeza ivyo benshi bahora bavuga yuko urwego rw'abacamanza rukora nabi kandi rutigenga. Hanyuma mugabo kandi biratangaje ingene umukuru w'igihugu yitwa yuko ari umucamanza mukuru, ariwe mucamanza kizigenza, aza kuririra imbere y'abacamanza kandi ari we ubwiwe bifadikanije n'izindi nzego agena abo bacamanza akabashira mu bibanza no mu mabanga basanzwe barongoye. Hanyuma rero iyo mucamanza mukuru canke mukuru w'igihugu ariko avuga nk'uko, umwanya umwe umuntu yovuga ati niyamarira y'ingona, ya ngona yaja kwiriza irindiye yuko akanuma ko yikorokera ku munwa ikakaravya. Kuko Evariste Ndayishimiye co kimwe nabo basangiye kurongora amabanga ntibayobewe ngene urwego rw'ubutungane uno munsi rwubatse. Urwego rw'ubutungane ukuntu rwubatse, uhereye mu gutanga akazi ku bacamanza canke mu guhabwa amapete, birazwi yuko bataraba ubushobozi canke ubutwari canke ubutore mu mwuga canke uburambe mu mwuga, baraba cane cane ico umwe wese yamariye umugambwe, atari ico yamariye igihugu, ico yamariye umugambwe. Hanyuma rero bimeze gutyo, abacamanza batari bake baronka akazi canke baronse akazi biciye mu biturire. Ivyo biturire navyo si ukuvuga yuko bateza gutanga amafaranga gusa. Uwo muntu bahaye akazi kubera yabanje kurahira yuko azokora n'umutima wiwe n'ubwenge bwiwe bwose kugira anezereze canke ashimishe canke afashe umugambwe kuguma ku butegetsi, baba bamaze kumugura. Ni ukuvuga rero abandi banyagihugu bagenda bamugana yuko adaheza ngo batunganirize. Hanyuma batari bake mu kuronka akazi babanza gutanga ibiturire. Iyo babanje gutanga ibiturire rero babaka amafaranga atari make, kenshi ugasanga babanje gushora utwo bafise canke bakabanza kugurana. Umucamanza rero yaronse akazi abanje kugurana, ashitse mu mwuga ikintu akora icambere no kubanza kwishura amafaranga y'abandi aheranye. Ayo mafaranga aca yakura hehe? Ntashobora kuyakura muri vya bihumbi 265 ahembwa, aca yakura mu banyagihugu. Kurya umugambwe CNDD-FDD wirigura bikora, utoza abanyagihugu gasakisaki, mama ngo bagiye kubaka ingoro, mama ngo bagiye ku munsi mukuru w'umugwanyi, mama ngo bagiye ku munsi mukuru w'imbonerakure, mama ngo bagiye kwakira umushikiranganje cyangwa umushikirangamateka canke ikindi canke kugurira inka baza kugabira varisito canke ba Reveriyano. Abacamanza nabo nyene baca bakora uko, kuko muri abo batanga ivyo bashikanira bamwe bamwe bashinga amateka, mu bashikiranganje, mu mukuru w'igihugu nyene ubwiwe, babacamanza barimwo. Ayo mafaranga baja gutanga ntibayakura ahandi. Vya bihumbi 10 mwama mubona bariko baravuga yuko batanze, umucamanza yatanze 10,000, utwara sentare cyangwa procureur yatanze 20, bayakura he? Baca bayaka umunyagihugu aje kuburana kuri iyo ndwi, hagati mbereza y'amafaranga. Kubera iki? Abazi yuko akeneye kuyatanga nawe kugira azoseruke muri urwo rubanza naho atoba yagiye, izina ryiwe ribe ryanditse, gutyo bamugumize mu kibanza.
gutyo canke bamuha ayandi mapete. Hanyuma iyo bishitse rero akisuzuguza mu kurya igiturire, abazi yuko bamwe baciye liste bama bamubona kuri liste yuko ari intamuheba ku mugambwe CNDD-FDD, ataco bazomukoza, ntibazomuhana, ntibazonamukura, ntibazomwaka amapete, ntibazomwaka amanota. Hanyuma rero ibintu bimaze kumera uko, birateba bikaduga, abacamanza benshi bagateba bakabifata nk'ico twokwita mu gifaransa mode de vie. Bisigara ari ibintu bisanzwe. Kurya ibiturire bisigara ari ukubaho kwa misi yose. Ntabakirindiriye umushahara, abasigaye ahembwa n'abanyagihugu. Bimwe mwahora mwumva, twahora twumva ngo muri Kongo bijya n'ivyo bisigaye biba rero ngaha mu Burundi. Hanyuma rero ku rundi ruhande nuko abaronka amabanga baja kurongora abandi mu buzi, nabo nyene barafise aho baca kugira ngo baronke bizigigwe, bashoboye kurongora abandi canke baronke ico bita promotion. Ivyo navyo nukuba izina ryiwe ryarungitswe na mustanteri, ujejwe documentation mu ntara, buramatari, umushinga amateka, utwara umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara. Abo rero nibo baheza bakizigirwa. Hanyuma ku rundi ruhande, iyo hageze yuko bashika mu mabanga, nabo nyene kubera haba hari ivyo batanze, haba hari ivyo bemeye, kandi hariho ukuntu bategerezwa kwerekana yuko babayeho, bategerezwa kubikura muri abo banyagihugu. Ivyo birazwi, nta muntu n'umwe yobiharira. Benshi ntibashobora kubivuga kubera ubivuze baca bavuga yuko ariko aracafuza inzego, ubivuze baca bavuga yuko ariko aravuga yuko ubutungane butigenga, ubivuze baca bamuhama, ubivuze baca bamuhiga buhongo. Ariko rero ibintu bimeze gutyo. Hanyuma uno munsi rero ukuntu ivyo bintu vyagiye birakurikirana, ukungene ibi bintu vyagiye birahanahana, bigatera bikaba systeme bimwe usanga ata muntu yoba kiza ngo ashobore kubihagarika. Uno munsi rero vyaratevye birashika ku rwego rw'uko biteba bigahungabanya ubwonko bw'umukuru w'igihugu, ahaza kwidoga. Ubundi iyo aba bitahungabanije ubwonko bw'umukuru w'igihugu, yicara hajya mu biro nimba bironkera umwanya, akavuga ati uyu mucamanza w'umucankuzo, umucamanza wo mu Kirundo adatunganiza abanyagihugu, apfungira abantu busa, agira iki niki, ni mu muhane. Niwe asinya dekret zo kubagena, niwe asinya dekret zo kubashinga amabanga, niwe asinya dekret zo kubakura. Hanyuma abacamanza bakabahana, hanyuma bakabakura muri ayo mabanga. Hanyuma ikindi nashaka kuvuga, iyo rero umukuru w'igihugu ariko aridoga, yidogera imbere y'abajya abacamanza, hari ikintu aba yibagiye canke aba yibagije, kuko kugeza ubu unye sishobora kwemera yuko yabivuze biri ku mutima koko. Kuko ntayobewe yuko abo bacamanza ariko arabwira ari baba bandi twirwa turasemerera tuvuga tuti nibagira amatohoza, bakubita intahe mu gahanga abishe Ernest Manirumva. Nabajya ariko arabwira niba abacamanza twirirwa turasemerera tuvuga tuti ntibakora amatohoza kubishe umushinga mateka Hafsa Mosi, kubishe Generali Adolphe Nshimirimana, ntibakora amatohoza ku banyuruje abanyagihugu batagira ukuntu bangana. Bamwe umukuru w'igihugu wenyene atamisi iheze yivugiye yuko atawo mubwira n'izina rimwe ry'umuntu yanyurujwe mu gihugu cy'u Burundi. Abacamanza yari karabwira niba abacamanza nyene bacira urubanza abanyagihugu batari bake, babagiriza yuko bagiye mu bwicanyi bw'umukuru w'igihugu
Melchior Ndadaye kandi urwo rubanza rwari rwaracitse haheze imyaka 27. Abo bacamanza yariko arabwira ni babandi bugaye amashirahamwe bakugarana amakonte y'amashirahamwe bamwe bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu. Abo nyene yariko arabwira ni babandi baca urubanza begeka abanyagihugu bashika 34 harimwo abaharanira agateka kazi na muntu ku caha cyo gutembagaza intwaro mu mwaka wa 2015. Abo nyene yariko arabwira harimwo umukuru wa sentare Ntahinyuzwa ya Repubulika y'u Burundi ariwe yategerezwa guhagararira amategeko, akaba adashobora gutanga kopi y'urubanza kubaciriwe urwo rubanza rwa kudeta, kandi ivyo bikaba vyari bizwi yuko umunyagihugu wari we wese aciriwe urubanza n'imiburiburi arinda kuronka kopi. Abo bacamanza rero yariko arabwira nabo kandi arabazi, kuko mu babashizeho mu babaha inkigi mu bategeka ivyo bakora arimwo. Hanyuma ikigira gatatu nashaka kuvuga nuko Evariste Ndayishimiye co kimwe n'umushikiranganje w'ubutungane batazi yuko batse ijambo abacamanza, na cane cane abacamanza binanata kugira ngo bagire ico batereye kugira ngo urwo rwego rutere imbere. Aho nashaka kuvuga nk'ivyerekeye sendika y'abacamanza, aho kuva mu mwaka wa 2016 Pascal Barandagiye yaburabuje agaturubika akangaza komora abatari bake mu bari bajejwe kurongora sendika y'abacamanza, kugezaho bamwe bamwe batevye bagata umwuga. Hanyuma nashaka nongere nibutse yuko mu mwaka wa 2013 habaye inama rukokoma y'ubutungane. Hari hahuriye abashinga amateka, abashikiranganji, umukuru w'igihugu bwiwe, abandi banyacubahiro bajejwe amabanga atandukanye mu gihugu, abihebeye Imana, abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki. Raporo yari yanditswe hatanzwe ivyiyumviro vyinshi cane vyerekana ngene urwego rw'ubucamanza rwoshobora gutera imbere. Ariko kuva iyo raporo itanzwe, Pascal Barandagiye yari umushikiranganje w'ubutungane yarayinyegeje namba atayitabuye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aravuze Pascal Barandagiye nagende amwaki iyo dosiye, niyamubura agenda abwire uwitwa Aimé Laurentine Kanyana bamuhereze iyo dosiye, bayihereze Janine umushikiranganje w'ubutungane, hanyuma iyo dosiye isubire inaguke haboneka ubutungane kuri bose. Twama tubivuga, twama tubisubiramwo, iyo ubutungane bubuze si umunyagihugu wa wundi rucari wenyene ntahombera, n'uwo ari we wese, nabo bose bafise ico bakorera mu gihugu, nabo bafise imigambi, ni n'uwoba afise iciyumviro ciza iyo bafitiye igihugu c'u Burundi. Murumva Evariste Ndayishimiye yuko avuga ati ndatuze akaborogo kw'izina ry'abarundi, niba koko abivuga bivuye ku mutima, ico twovuga kuba sincere mu gifaransa, nukuri birumvikana yuko nawe nyene abona yuko igihe ubutungane butariko burakora, igihe abacamanza banigiwe mu menshi, yuko leta, igihugu cose n'abanyagihugu bose baheza bakahahombera. Hanyuma mu kurangiza, nashaka nsubire gutera intege abacamanza atari benshi cane binanata, bakaguma bakorera umwuga, bakaguma batunganiriza abanyagihugu, bakanadoma ku rutoke
ku bigenda nabi. Abo onye bizere yuko ejo hirya y'ejo ibintu bizoteba bigasubira mu buryo mu gihugu c'Uburundi, ukuri kugatsinda inabi.